twatonganije iyi nama kubera tumaze igihe kitari gito tuzunguruka turaba ingene uburimyi bwifashe mu gihugu, twumvikane kuri vision ingene dushobora kuyishyira mu ngiro, cyane cyane ko muzi yuko ibisata nshimikiro muri vision uburimyi n'ubworozi nibwo buza imbere ya byose, nibwo buza imbere. None rero no munsi twahuye kugira ngo turabe mutubwire ingene byifashe, shaka igisata cyose kitubwira integuro novuga nti plan stratégique de mise en œuvre ya vision ya muri ministère ya agriculture élevage ivuga iti umunwa wose uronka ico fungura, umufuko wose uronka amafaranga. Ico nshaka kumenya mugejeje hehe mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Service statistique ndabwiye nk'ubu turi kuri chaque bouche doit avoir à manger. Umunwa wose uri mu Burundi uzofungura suffisamment. Nuko tuzoba twimbura umuceri ungana uku, amasaka angana uku, ibirayi ingana uku, imyumbati ingana uku, ibikorwa vyose izi defi zose bahingura nkabawe necessaire ni kuri terre, ntavyo kuvuga ngo iki. Abantu bo kuri terre ni mugaburane, abo muri élevage, abo muri iki hagenda equipe mpetsi ni province, ku buryo BPI muri province ibizi kwifisa abandi ba technicien bariko barakorana baca babishira hamwe muri état major général muri ministère baraba bati ntari plan d'action intari plan d'action. Ndabwiye ibyo mubikoze muzobona immédiatement l'amélioration. Nkubu gacuvuga uti ama centre mu Burundi asigaye atakwa kwa matara nangahe, hamaze kuronka ngahe yo gutanga amazi, ni mitumba ingahe isigaye itararonka amazi, tumaze guhingahe, tukaca tumenya abakivoma après de 15 minutes bangana iki. Ivyo nivyo tugiye gukora rero muri agriculture. Abo muri statistique genda muturabire quand est-ce que chaque bouche aura eu à manger. Ku cifuzo canje nashaka yuko 2030 abantu bose bafungura neza. Ico rero nifuza nuko mwiha programme cyo shaka kumwe wese yicara muri service yiwe afate vision ni objectif. Pour atteindre l'objectif, iyo rero amaxi akogwa yose urumva ibizokogwa ucubiha amahera, haba ba environnement, haba agriculture, haba ba élevage. D'abord tubanze twumve ko ni havemwe abahetsi aba ani état major logistique. Mwebwe état major logistique niyo irimwo ama étude, irimwo recherche, ko bavuga bati aho urimye ibiraya ntucu hasubiza ibiraya, harategwa handi izindi zimbutse zica zija haje hazoca hategwa iki. Nivyo vyigwa dukora ku buryo tuhagira tuca tumenya tuti aha hakwiranye na surface ingana uku. Iyo surface rero duca tuyirondera, mbega nkobo ko dushobora ku produce aba minute berkire hakagira ko ategwa ari muci, aho tuyatera haravomeye. Nimwe muca muvuga muti dutegereza kuvomera
umurima hateza kuba yirige amazi azova musanze ni mwebwe nk'ubu muba muva muti kugira twirigiye imirima kuko miniti berikira aho zikuye ucujana aho amasosho yatera urumva uko nyene none muri sere naho baca produce zindi zica ziterwa he urumva guko nyene izirya alternance niho muca mubona muti terrain niyihe two disponibiliza nayo mantuzeye aho muza muri alterna hateranye ni he mugaca